kabiri Nadia bariko bakina equipe yitwa Pachuca nyuma yuko urukino rwa mbere equipe yitwa Al Hilal guturuka muri Arabia Saoudite itoro y'abasore umugabo witwa Zabi Alonso banganya gitsina kimwe kindi Farveda usha penalty ku munsi wa rero abasore b'umugabo witwa Zabi Alonso menyereza mukora equipe yitwa Real Madrid bari bagarutse mu kibuga aho rero batsinze equipe yitwa Pachuca ibitsina bigera kuri 3 ukuri ekimwe Real Madrid yisubije mu vyayo kuko iyo runo rukino rugira kabiri barutakaza cyangwa bakarunganya yari kwa amahigwe gushobora kubandanya mu gice gikurikira yari ko bari karagabanuka ku basore b'umugabo witwa Zabi Alonso na Real Madrid ariko banatsinze urukino bigaragara ngo mugenzi wabo Raul Ascensio yari yabasize hakiri ku mota w'idwi gusa kwikosa yakoze ahabwa ikarata itukura direct biza gutuma Real Madrid bitayibujije kuba itsinda equipe yitwa Pachuca 3-1 kuri Posodora bari basomba cyane ibice 58% kuri 42 bisubije by'abasore b'umugabo witwa Zabi Alonso muri rusange equipe yitwa Real Madrid ariko ako gato nyene Landry ariko ndanda verifier ya Jensen Zakanoti kaduze abantu bazani noti abantu bazani noti kupo ya weekend yari heri wawe tubanza ahagarika ikiganiro tubanza duhamagare Jospe abantu bazana amahera suko heri wawe Bayern Munchen match yabo yarangera ibiri kuri kimatsinda Boca Junior twari twavuze ko match iboneka mu bitsindo birenze umusore yitwa Dusenge Drach Donald ndonde rero mpereza ayo mafaranga Chelsea na Flamengo twari twagize ko aboneka mu bitsindo birenze kimwe n'inso gwa kubera kuri yariko piri ku manota 15 n'uduce ku gihumbi cawe ni 15000 ku gihumbi 10 vyawe ni 550 voilà ku gihumbi jana vyawe ni miliyoni na 5 ku miliyoni wawe ni miliyoni jana na 50 kuyagabanya ni miliyoni jana 50 na 50 muze ewe kaye aya abantu bazana amahera umuntu adatigira muri bubeti tubakupa ku munsi wa gatanu abantu bagaca hirya no hino ni mumbaze ati nanje narariye pe none se duhiri wawe kuri ka kwiyo nkuru tari bwayitubwire ariko abantu nka twebwe rero tuba dufatiriwe n'ubuzi bwinshi basanga nimigeze amenya ko amafaranga yaduze sinari bwara muri bubeti kinoti yaduze ariko ni sawa raba rero gure kuko je mba mari kugira ngo mumererwe neza abasanzwe bakurikirana PJ Classic FM raba rero gure rero ni sawa cyane tunashimire raba gure duze kigana tunashimire mugenzi wacu Edi Christian mukiriso rumwe mu bantu bavuga ngo nawe nyina terere ikintu gikomeye cyane mujanye nitegurwa gino kupo dutagura betting time buri munsi wa gatatu tugurira amadukora igano tumeze neza oya kigano tubanze tukibandanye sini wari basi bazagurira Nadia twe twime oya ikiba juice ya gatatu amazi yazindutse ageze kure seje birahuye kaze mu vyibutse turi kumwe kamanze no amazi yo kunwa Nadia reko ndavugana abasore umugabo witwa Zabi Alonso bigaruye mu kazi nyuma yuko urukino rwa mbere rwari rwabagaye banganya equipe yitwa Al Hilal ariko urukino rwa kabiri garagara ngo abasore ba Zabi Alonso bakoze akazi n'urukino rutari rwabagendeye neza kungana na imwe equipe yo muri Arabia Saoudite Al Hilal nabona yuko yari bagize kimwe ku kindi mu rukino rwo gutangura baca baza kuri no Pachuca ikipe yatanguye imera neza mu minota ya mbere kuko wabona yuko harimo attaque ku ruhande rwa harimo kwatuka bikomeye cyane kuko niko sara ura senso yakoze yari attaque ikomeye cyane so Pachuca bari bakoze batanguye bafise uyu musaza Salmon London ari kumwe na Kennedy ku ruhande rw'ibubamfu n'umusore yitwa we ntiyabonetse cyane ku nimero ndwi ntiyagaragaye cyane harimo agasore kitwa Elias Montier hagati yinjije igitsindo hakabamo katsinze igitsindo hakabamo umugabo witwa Salmon London ku nimero 9 n'ibubamfu umugabo witwa Kennedy w'umunyabrazil batanze akazi gakomeye cyane mu minota mikenya ya mbere nko minota 10 ya mbere aho twaje turabona performance za Thibaut Courtois nibwo nanje ntamvuga ati Thibaut Courtois numwe mu bakinyi b'abanyezamu beza kuko kuri uno mwanya ashoboye kwerekana performance individuelle kugira save zigera kuri 3 mu minota nk'itandatu ya mbere kuko hariho hari ibitsindo byagenda bitumbera mu igori mu minota igera kuri 6 ya mbere inyuma yuko Ascensio bamuhaye carton rouge ubona ingene yashoboye kuyikurayo ingene yashoboye gusohoka kuko equipe yitwa Pachuca yateye mu izamu kwa Real Madrid inshuro 11 ndiko nkubwira mu minota 6 ya mbere mu minota igera kuri 6-10 ya mbere ingene Thibaut Courtois yagize save nziza ku ruhande rwa kuko natangaje ngo London yashoboye gutera atumbera mu igori hanyuma umupira uronge arawukura usohokera kwa Kennedy nawe nyene aragaruka sivyo kandi nawe nyene arongera arawusubiza arawukurayo umupira ubona gusohoka hanze yego nibwo bwabaye ikosa rya Ascensio rikoze incuro zibiri kandi nawe nyene novuga yuko ari
maturité yabaye nto mu gihe kitari gikwiriye. Azar bigaragara ngo ni match gira kabiri ku mugabo witwa Ascensio wanashaka tubigire ko match ya mbere bigaragara ngo ntiyamukundiye nyuma yuko akoze ikosa mu ryavuyemo penalty mu mengereza witwa Zabiano zamusora 45 n'igice cya mbere abaramusohoye kuri match yo ku munsi wa kabiri iyo navuga kategeza nayikina kuko nimba bamaze iminota igesa watangiye mu kibuga kamara iminota 7 mu kibuga gusuka bonus karata itukura ugahita usohoka mu kibuga ubwo bigaragara ngo match ntuba wayikenye neza. Nyuma y'urukino umumengereza witwa Zabiano ati Ascensio n'umukinnyi mwiza mugabo ntiyarakwiriye gukora rya kosa ati kandi mu byo ngiye kwihutira kumuganiriza ati kuko bigaragara ko ari umusore akeneye kuganirizwa. Ubu ni nawe Ascensio nagerageje no kumuraba ndamukompara n'urugwego rw'umwana muto witwa Dean Hussein amaze gukina inkino ziwe zibiri za mbere muri equipe yitwa Real Madrid nk'umukinnyi mushasha equipe yitwa Real Madrid avuze muri equipe yitwa Banamo ukamukompara no witwa na Ascensio bigaragara ngo gice cha saison irangiye Ascensio yagikinye wanashaka ni nk'umukisere muri equipe yitwa Real Madrid. Vyoba bigikenewe ko Real Madrid nico kibazo nibaza vyoba bigikenewe ko Real Madrid nyuma yo kugura Dean Hussein bigaragara ngo bamuguze ashikira muri equipe kandi ashikafatisha ubwo nyuma yo kugura Dean Hussein equipe yitwa Real Madrid vyoba bigikenewe kwija ku isoko ry'igura n'igurisha no mu defenseur kuko bigaragara ngo nivyo Antonio Rudiger yahavuye nawe aza mu kibuga kurukina rugina kabiri ariko so gutunga sinwa kwizera na cyane ko n'abimvure zatangiye kumwibasira umugabo witwa Militao bigaragara nawe ngo imvune nawe zimwibasira buri gihe muri equipe yitwa Real Madrid. David Alaba ivyo bisanga byamaze kuba abirangira urugwego rutari rwiza. Raul Ascensio yarekera twereka muri byo kamenshi baduga bati Imana ishimwe muri equipe yitwa Real Madrid twanusara mose mushasha uburyo bamubona ingene umusore ari costo ingene umusore akora ama interception meza anyaruka akomeye abatereke bati tunose umugabo witwa Sergio Ramos mushasha uguze Dean Hussein wamenga equipe yitwa Real Madrid nta kibazo cyo mu defense ishobora kwandi gusura kugira kuko ufise Raul Ascensio muto na Dean Hussein mutoya ukaba gifisa aho hafi Rudiger ukaba gifisa aho hafi wanarose na Trent Alexander-Arnold kuri kabiri ariko urwego rutoya umugabo witwa Raul Ascensio karatwereka koko urwego rwa Ramos mushasha muri equipe yitwa Real Madrid uyu mugabo witwa Raul Ascensio n'ubwo gifise ubwo ngo nibiza gutuma equipe yitwa Real Madrid n'ubundi isubira ku isoko ry'igura n'igurisha mu kutiza rwego rw'umugabo witwa Raul Ascensio. Aka kantu abantu tumenye kugatandukanya muri buno buryo abantu bakunze Real Madrid babaye mu buryohe bwa duo defensive y'umugabo yitwa Kepler Lima Pepe ariko umuntu umugabo witwa Sergio Ramos ariko jewe ndemeza mu bijanye no gukina umupira umugabo witwa Pepe yari hasi cyane. Rero umupira no munsi warevoriwe umupira w'amaguru ahugeze no munsi harabayemo evolicité y'ubwoba ufite kugereranya umwana yitwa Raul Ascensio na Ramos cyo kubwanje mbambana yuko Ramos ubu mwubahutse cyane ahubwo kugereranya umwana yitwa Raul Ascensio na Pepe nivyo bintu bigaragara yuko Ascensio afise isura ya Pepe. Pepe ni yakina umupira Pepe yakina umuntu nibwo bukomezi bwa Pepe gusumba gukina umupira ikirato kwa Pepe no gukina umupira ikirato nico cazi imbere yo gusumba gukina umupira nico kintu cagize mwiza Pepe abantu bamukundiye novuga ngo Rudiger canke ico nakwita nko bukoze bw'iki kuko gusanga umukinya ajya myasuka muhonyora ku ntoki yabaye muri air nziza itaragiramo VAR nayandi ugiye kugereranya n'umugabo witwa Sergio Ramos uburyo Sergio Ramos intimida adversaire n'uburyo yakinamo umupira bwari bukaze gusumba uburyo intimida Ramos nivyo yaravunana mugabo uburyo Ramos atera ikirato n'uburyo Ramos akinisha ubwenge bwa Ramos bwari bwinshi mu mupira w'amaguru yari Ramos hageze gusambura adversaire ni twende hageze equipe ikina umupira utekanye ni Sergio Ramos mwiza umwe mu defenseur muri ere yiwe yabayeho novuga yuko uno munsi ugiye kugereranya umudefenseur yakinye umupira mwiza nka Sergio Ramos ni muri buri nko mu 2010 je novuga ati Thiago Silva gusumba abandi mugabo Thiago Silva haca tanira na Sergio Ramos ni he Ramos yarafise esprit de combativité y'ubwo gusumba mugabo witwa Sergio Ramos rero uno munsi ugereranije Raul Ascensio na Sergio Ramos kubwanje mvuga oya ahubwo afata Ascensio mugereranye na Pepe Ramos umwana witwa Raul Ascensio arishimiye inguvu arishimiye kunyaruka aranishimiye novuga ngo
iyo esprit de combativité irimo mugabe iyo esprit de combativité peut-être ko yiyumvira ngo iyo mu adversaire mubabaje canke ukoze ikosa niho gukomera kuva ugiye kuraba amakosa umugabo witwa Raul Ascensio ariko arakorera equipe ya Real Madrid kuva duga mu mwaka w'inkino ugiye kuraba warangiye Hazard yakagarutse ko mu higeje ku munsi wa kane ama penalty yose yatewe muri equipe ya Real Madrid ari amakosa akozwe n'abakinyi Raul Ascensio, Eduardo Camavinga bafati ya mbere mu bijanye no gukora amakosa kuko zurabe uburyo wibuke nko ku rukino rwa Arsenal penalty yakoreye umugabo witwa Gabriel Martinelli urabe penalty akoje kuri equipe ya Al Hilal mu rukino rwo gutangura rwa Mondial de Club urabe nikosa yari yakoreye umugabo witwa Salmon London agahabwa ikarata y'agahama ni bimwe mu bintu bigaragaza ngo aracakeneye gusubira kwicarikwa kiga agategurwa nk'umudefansere mukuru kuko yabigarutse ko nyuma y'urukino n'umudefansere mwiza wanashaka afise touch ya bien Zabi yaronze ati bigaragara yuko ikosa yakoze ari umukinyi nkaho Ascensio ntiyakagombye kurikora ati mugabo bigaragara ko umusore gikene kuganirizwa aracakeneye kwicarikwa hana akaganizwa afise touch nziza anyaruka afise fiziki ihagaze neza mugabo ico gukora umwanya wo gukorera ikosa aho gukorera ikosa ni hehe kuko nivyo mu mupira w'amaguru amakosa arahari kandi hari ikosa rikorwa muri equipe kugira ngo usove honneur ya equipe mugabo ntuyisege mu kaga none muzini batusige muri defense wewe Salmon London uradepashije umugabo witwa Dean Hudson kubera ko Dean Hudson ntashobora kwiruka nko umugabo witwa Raul Ascensio yiruka Raul Ascensio yasize Dean Hudson ni dernier défenseur ugundaguranye na Salmon London ntimunganye nguva aragusumba umubiri ico kozo cyumo kwego ryamika muri Silva del Palace ni hano uvuga ngo numwe mu ba défenseurs peut-être apana beza peut-être bazoba beza ni bategurwa kuko nubundi ni akamara imyaka 2 canke 3 ariko akina bino bintu kariyeri y'umugabo witwa Raul Ascensio nashobora kuzobirangiye dutanguye kubona rero umwana yitwa Dean Hudson ateye ubwoba muri equipe ya Real Madrid rukino rw'uwo gwa mbere je nofata ko ari nko gwa mbere runo kuko wibuka bakina na Al Hilal yari yo nshuro yiwe ya mbere atana entraînement zitanu bafitanye na equipe mugabo naraye mbonye ugwego rw'umwana yitwa Dean Hudson match imwe insumbi y'inshuro zose maze kubona Raul Ascensio muri equipe ya Real Madrid ibi biza kunyereka ngo Xabi aravisa akazi kandi akazi afise nubundi sako kubanza gutegura Raul Ascensio ahubwo nako kubanza kurondera plan A muri equipe ya Real Madrid umugabo witwa Raul Ascensio akazoza adugira kubamubanjirije imbere tukabona ngo yagorowe ariko yagororewe kubandi kuko no muzi dufise Eder Militao akiri muto vyoryoshe iyo Eder Militao yarakomeye agakina na Dean Hudson mugabo no muzi ibitiro de macroise deux fois consécutive nibaza ko ni kimwe mu bintu bisubiza kariyeri y'umukinyi nyuma tukabona ngo umugabo witwa Eder Militao nubundi nubwo azogaruka hari amadute atuma Real Madrid yituma ku isoko genda urondera umudefansere mwiza aza kuba associé kuri Dean Hudson uno muzi Dean Hudson twamaze gushira kwa koro ivya kina ni ibintu bitagiramo agasembwa hakenera umudefansere aza muri style ya Rudiger na Eder Militao mugabo ari pose mu mutwe gusumba no mwana ya reka jewe wanashima nsabe Richard mugabo ivyanza ni no foto namukubise hariya y'umugabo waskwizina rya Thibaut Nicolas Courtois umwe mu bagabo navuga ngo bariko barasira role nabo nyene yo kapitene en même temps n'umugabo witwa Federico Valverde muri zino ngino zibiri turavye uburyo bitwaye cyane kabisa uravye nivyo amazimi satangazana muri rukino biragaragara ngo umugabo witwa Thibaut Courtois nawe n'umuntu ariko ari muri leader muri equipe no hasanzwe ari muri leader cyane kuko uravye ibijyo ubujya afashe equipe yitwa Real Madrid akaronka ko mugoroba twabigarutse ko uravye match yaheza koze save 10 mu mateka y'igikombe cy'isi c'imigwi kuva kibaho Thibaut Courtois match yaheza koze save 10 bantu mwabonye Iker Casillas mukabona Gianluigi Buffon mukabona Manuel Neuer Thibaut Courtois aho bararikuriye ku arahari kabisa batete equipe yitwa Pachuca mu bakinyi 10 ba Real Madrid kuko ku munota windi gusa batete cadre 11 batsindimwe apangurura imipira 10 Yes gituma nzanye Thibaut Courtois nayivuze neza muribuka ko muri match ya mbere numwe mu bagabo batajya umunwa ariko kandi bamaze kwa valider kuko turabira historique equipe ya Madrid muribuka Vinicius match ya Borussia Mönchengladbach hagezeho kari Mustafa Benzo bwa umusore ku mupira joue contre nous ati uyu mukinyi n'umuadversaire wacu mu birabe neza nubwo turi kumwe mugabo no musi nimbara abantu babaye abagenzi cyane kandi banageze ku iterambere bari kumwe Sembere bi umugabo witwa Karim Mustafa Benzema na Vinicius Junior rero umugabo yitwa Thibaut Courtois Fopas yavuze ijambo rikomeye ati muri ibintu abantu bifuza ko dukina
turabona ko umukoci ari ivyo yifuza ko tugira mugabo tumaze imyaka ine dukina ibintu vya Carlo no kubindura Misiri biracagoye ariko tuzokina ibyo umenyereza yifuza kandi turabona ko bizogira ico ibintu tumazemo 4 kujo ngo tubindura ngene mu minsi ine gusa tuyimazemo imyaka ine biragoye yanagarutse no kuri karero yitwa Raul Ascensio anagaruka kandi kuba nako n'umumenyereza yitwa Xabi Alonso nawe bigarukako bose ugiye kuraba ikintu gikomeye cyane bariko barahurizako nuko umusore ariko aritwara bariko arakora amakosa ari repetitive yisubiriza ayo nayo cisubiriza tugaruka kukuraba mbega umwana ngana gute manque de maturité yiwe iri kiramukora ko canke psychologiquement ameze neza mwibuke Raul Ascensio yigaragaje nyuma y'ivurika rya Militao yinjira mu kibuga kuri match ya Osasuna Pamperuna aha passe Jude Bellingham yatumye atsinda igitsindo cyo cya mbere muri no season Raul Ascensio agendera ko ashaka atari gake mugabo yitwa Clovis mu vyibuka rigiye yamujyamiye akemera guhengeka mugabo yitwa Rudiger Chouameni yanse ukinjira Raul Ascensio abatari bagavuga ngo umwana uri kura mujyamira kandi yerekanye potentiel ko ari umukinyi mwiza mugabo ibi byabaye no ku mugabo yitwa Xabi Alonso yisanze muri situation bivanye n'imyitwarire mibi witwa Raul Ascensio aba oblige gusora Raul Ascensio asubiza Chouameni n'ubundi muri axe centrale bisigura ngo nacagiye Carlo Ancelotti uno musi washobora kwicara ukamutahura ukavuga ngo buri hari amariske Carlo Ancelotti yanse gufata bivanye n'uburyo peut-être abona umusore atari bien préparé mentalement canke manque de maturité yiwe igaragara umwanya wari we wese mu adversaire abaye umuntu w'umujanja canke abaye umuntu ashobora kugukoze akoresha amayeri menshi akoresha amayeri menshi rero mwibuke Raul Ascensio tugaruke côté psychologique sezo yarangiye amaze kumukenye mwiza tuma ko muri equipe nationale Espagne adakinishijwe bikavugisha batari bake ariko kandi atangura kwaduka ibintu byo muri vie privée byo mwigeme bo barabonanye nibindi ya partage amafoto yiwe nibindi ivyo byose hageregiye umugabo azwi izina rya Florentino Perez ati tekana nta kibazo kinya equipe ya Madrid tuzokuba hafi. Je ne pense pas que ivyo bintu musi vyatakaye mutwa Raul Ascensio. Kabiri tukariko no kuri Stira Kina na manque de maturité wenda ashobora kubihuza ati kubera iki. Buriya umukinyi nico kintu nigeze kuvuga turiko turagira comparison yiwe witwa Pogba navuga ngo gukompara ku Barca na Raul Ascensio biroroshe kuko c'est directement ku banyamupira kubona ko Pogba ari mwiza kuri Raul Ascensio kubera iki. Buriya no compare mu défenseur mécanique no mu défenseur technique cyangwa akoresha ubwenge biragoye ku bice byinshi kwijana wowe undakinisha ubwenge akoresha ibiharuro uzosanga z'umupira gusumba undi ari mekanike ako ni kakantu rero natangurirako Sergio Ramos iyo umudefenseur azoba mwiza iyo ivyo vyose bibaye kombine mugabo karite yo gukina neza yo gukina umupira utekanye ikaba ari yonze kuko n'ubura abantu bagereranya ingene ugiye gushira ku munzana n'uburyo Pepe yababaza mu adversaire n'uburyo Ramos yamubabaza ivyo Ramos vyari mu ubwenge bwinshi gusumba ivya Pepe ni naco kintu kiriko kirakora ku musore twiza rya Ronaldo muri equipe ya Barcelona umusore techniquement il est 0 nil mugabo urabakana Pogba Barca techniquement kameze neza physiquement nivyo nagiyagara ngija ku Barca gafina nako ngicara ujo gafise mugabo uravye ibintu umenga kabaza kugira maturité gusumba oriyo maturité va kuri style munakina Ronaldo rojo no mwempozi kintu gitara hitana umuntu aza kwira turuva kwico kintu cabaye ryari yamaze gushira equipe muri danger rero dufate Raul Ascensio stira kino no muzi ari sanga Dean Hudson atagomba kwirukangana n'umwataka kugira ngo amwaka umupira ahubwo akoresha ubwenge nawe gasanga ikintu cyo yera kiri umurokore nuko agaragaza ko yempose ngufu ari umwe mu bakinyi batinyitse udahonyera muri FIFA de réparation yiwe or ivyo biba bigu expose toujours au danger rero biragaragara ngo kubwanje psychologique umusore ari ukuntu ataramera neza mugabo kandi ugacongera ko style doje akina iri kiragaragaza manque de maturité yiwe kandi biranagaragara kuko aracana na muto ku myaka 22 buriya je no kwemeza ko Dini Urusha nubwo ari muto agomba kugira maturité nziza nako maturité renge yarawura kuko yamazezezo yose akira muri equipe nubwo yari no mugabo Dini Urusha yari umukinya yabayeregiriye toute la saison muri equipe ya Bournemouth contre Raul Ascensio yanisanze mu kibanza tarad nubu novuga ngo atarakira kwico kibanza kirimo ariko kandi ugaruke n'uburyo profile ya Chega muri equipe nationale umwana yitwa Dean Hudson biroroshe kuko Dean Hudson no muzi biharo bigaragaza ngo ni wa mukinyi amaze gutanga passe race nyinshi muri equipe ya Madrid muri Mondial de Club no kumugora ku munsi jabonye ko yageze uruhara mu gitsino ca Fede kuko yatanze umupira kwa Vinicius Junior wagarura kwa Federico Valverde dozo umupira kwa Brahim Diaz ari kura centre kwa Federico Valverde ni nawe mukinyi no muzi ariko aratangiriya mipira ikasa le ligne ica hagati mu bantu mugabo ukabona ngo umupira ushobora gufasha umuhinga guca créer occasion imeze neza niwo mukinyi ariko participa muri biriya bintu byo gutera imipira mirebe bivuze ngo qualité ziyo ziriko
biratuma umugabo yitwa Xabi Alonso yorerwa mu bintu agomba kugira gute gukina. Rero reka je ngaruka kuri Raul Ascensio ndangiza mu mwanya muto cyane. Ndagaruka kwanza Raul Ascensio afise umwanya wawe muri equipe ya Real Madrid. Uno munsi yagiye mu kombe cyiza afise message ati Dean Wilson yaraje kandi agomba kumwakayo kandi ariko arabigaragaza. Nkinye kubera yuko Rudiger na Militao bose bagwaye. Kuko sinibaza ko uyu mwanya Raul Ascensio ariko araronka Rudiger yabakomeye ndetse n'uwitwa Eder Militao. Kuko urabe probabilité zo zerekana ngo Dean Wilson bazomwasosia ko umwe hagati ya Militao na Antonio Rudiger. Bivuze ngo agiye aziko ikibanza cyafise. Mugabo aronsa amahigwe agomba gukora ibyo aribyo byose agaprove. Urabona uno mwana Gonzalo Garcia Torres umupira karakina. Arazi ngo nkinye kwera Mbappe adahari. Mugabo kandi ni byiza ko Mbappe nagaruka. Umumenyereza zo kuri pressure kwibuka ngo hari umwana yakinye Mbappe adahari rero mu mwanya n'ubwo Mbappe hari ishaka iminota 5. Ni nabyo Raul Ascensio akagwana nabyo arazi kata kibanza afise ahantu hari Rudiger na Militao. Mugabo aragomba gukoresha uno mwanya wizingino zibiri yarakinye badahari kugira ngo umenyereze aze yibuke ngo Rudiger ati na Padro warerere mu gihe mfise Raul Ascensio nuko ara makosa ndagushira hanze Raul Ascensio yakine. Ivyo byamushize kuri pressure ko nta kibanza afise. Kabiri uwo bariko barakinana kina style itandukanye niyo wakina. Bivuze ngo biramusaba kwigaragaza ku giti ciwe. Kuko Raul Ascensio nazokina nk'ibya Dine, kuko na Dine nazokina nk'ibya Raul Ascensio. Biratuma akoze ikosa rigaragarira amaso ya buri wese. Ikintu kigira gatatu rero ni equipe Real Madrid mwibuke kugeza muri kano kanya Landry yavuze neza hari ibihe batakaje mugabo bifuza kugarukamwo Dio yo muri defense centrale. Iyo ni projet ya long terme ya Madrid. Raul Ascensio afite message ati ngomba gukora ibishoboka byose nkisanga muri ino Dio kuko imyaka ndayifise. Kontrema na Rudiger uno musi Rudiger nibona muri projet ya long terme y'umuntu bo forma de defense centrale nundi mukinya kiri muto. Mugiye deja uwitwa Eder Militao ari karakura ariko kandi nawe ari karagira imvune kenshi. Bivuze ngo n'umuntu mwana yitwa Raul Ascensio aribona muri potentiel yo kumukinyi ashobora kuba mwiza muri kazoza muri projet ya Real Madrid ariko na Dean Wilson. Contrairement nuko rero babananje kuba mu biswat equipe igasubira kuvuga ngo eske twizere Militao kandi canke tuje ku isoko gigura nigurisha. Bivuze ngo projet ya equipe ya Real Madrid Raul Ascensio gishobora kuba ari kimwe mu bintu kikimwa amahirwe gusumbuko we yakwibaza ko peut-être bo mukaraba byoroshe. Ari naco gituma n'umusaza azwi izina rya Xabi Alonso yavuze ikintu gikomeye cyane ati nibaza ko ari manque de Madrid mukorako. Dutegerezwa kumuba hafi tukaraba Helma ikibazo umusore agize gute afise ukanaraba neza ko ivyo ari karakora Helma atari karaba affecté na style bagomba gukina no munsi kuko ugiye kuraba yakoze ikosa buri wese bigaragara ko ritari kenewe by'ukuri. Umunota wa gatandatu n'amasegonda muri Charles 0 bi partout umukinyi wamaze kumukuvurusa no wagiye imbere kumuzibira uciye umukwiye. Ndaha igitsindo cyo kwinjira ari umwanya wo kwiruransa kugira ngo equipe ikigombore. Bivuze ngo byari bigishoboka. Rero ngerageje guhuza izo points zose biragaragara ngo kazoza ka Raul Ascensio bivanye n'uburyo yitwaye mwizinkino zibiri. Hariho opportunity yararonse itaboneka igihe cyose kamaze kujamo igifungu nubwo nociro kanemeza ngo Madrid karaba Ascensio. Kuko ugiye ku isoko gigura nigurisha wagura mu defenseur ugasanga zanye niveau no iparapori ya Raul Ascensio. Kuko Raul Ascensio yatwiretse muri cagiye utari umwizeye wari wizeye Jacob Ramon na Joan Martinez. Ku isoko misi yose nuzosanga uyu mugabo aswi izina ryande Dean Wilson. Reniero yabateye umugongo yigira kwa Manchester United no musi kwa Manchester United bariko bararira. Bariko barabona ko basabwa ingufu nyinshi kugira ngo batravaye Reniero azokwita umu defenseur akomeye muri Manchester United. Aracari muto nya bamugarura. Aracari muto mugabo urabona ibibazo yahuye navyo. C'est pas une performance de Dean Wilson asiterekana. Oya kuko savunika direct. Savunika direct. Rero no kuraba kazoza ku mwana yitwa ariko kuri conclusion barasubira ku isoko gigura nigusha muri mercato. Bon sindabibona gusubirayo kuko profile bakeneye barayifise. Iyo profile y'umu defenseur bakeneye kwa Madrid ni umu defenseur mécanique. Kuko ukinisha ubwenge bamaze kumuronga yitwa Dean Wilson. Kandi nubura Dean Wilson probablement hagati ya Jacob Ramon n'uwitwa Joan Martinez ari mwindi profile iri similaire ni ya Dean Wilson. Ufise Raul Ascensio myaka 22. Ukaba ufise Rudiger wa 30 ninga hari karagenda. Mugabo ushobora gukoresha muri season zibiri. Ukaba unafise Eder Militao yageragira imvune mugabo nawe bikishoboka kaba muri projet ya Real Madrid. Madrid niyo privilege kuja ku isoko gusumba kubanza kuronderera Sosy indani kuko Sosy indani je kugwanjira hari yaba solution à court terme
yo gukinisha Rudiger imyaka 2 irashoboka yaba solution niburi a long terme mwanya muto w'imyaka nk'itanu kuri Eder Militao mugihe atwasubiye kugira imvune irashoboka solution rero a long terme nawe yo y'imyaka 10 nayo nyene muri Raul Ascensio none mu bantu batatu bakina style imwe kuko ico Madrid yakurunda kwizoko mu defense ya mécanique gusumba kuja kubona mu defenseur kw'isoko none ubu no munsi bafise aba defenseur batatu bari mécanique kandi bitwa yuko atari generation Militao ariko wavuga Rudiger Ascensio kuri na n'uyu mundi Eder Militao ko boba bari fit bagaruka neza bakagaruka bari fit sivyo Rudiger bamwe yagarutse uzigaragaza ko ari raporo so yuko agaruka ari fit ari raporo ahubwo no mwana ikintu gihari ni kumanza kumwicarika bakavugana nawe sivyo oya uko bigaragara cyo kuko iyo umukinnyi nk'uyu akora amakosa nkaya harimo mark de maturité ariko kandi umukinnyi ashobora kuba temeze neza psychologiquement birashika akaba keneye umuntu amuganiriza ongera ko ikora na raporo no munsi y'abaganga equipe médicale y'abaganga equipe twera Madrid yatumye berekereza muri za Amerika kuraba ibi bibuga bizokinirwa ko igikombe cy'isi cy'amaklub kugira ngo barabe niba Militao n'uwitwa Araba bogarukana mu kibuga kwa Madrid nimba ukeneye kugarukana Raul Ascensio mu kibuga utegereza kumuzanira kundi mukinyi kuko kugeza kuri no mwanya nta konkira direct ubona ko afise mugabo atone Rudiger rero konkira muko n'umwe ni kibanza uri sure yuko erega ikibazo gihari ikibanza no musinzi cha Rudiger of course ni cha Rudiger erega Nadia konkira uvuga ati turi do même taille sivyo erega hapo Rudiger Nadia erega hapo Rudiger haza Militao kandi bose se profile hejuru kuya urabizi Militao yama ariko aravunika ubu Rudiger afite ariko nseje ameka tegeza kuvunika ino saison afite imyaka 33 erega sinzi ko turiko turabona ibintu kumwe Real Madrid yaribuze nimero 5 gusumba handi hantu ariho hose none nimero 5 yamaze gutorega umuti amwanke aba ikindi gisita kiza ahubwo ikibazo no kwiyumvira mu backup wa dini gusumba kurondera umukinyi aza ku mu backup wa Raul Ascensio ko Raul Ascensio ni mu backup kuko ikibanza nico mugabo bitwa Antonio Rudiger kugera no mwanya kandi bakirikare barabahengetse bakirikare bakinyi batatu niba bahengetse bavuye na Antonio Rudiger bariko bariyumvira turashira he uwitwa Eder Militao mugihe Rudiger yo babaye mwiza uno munsi precipita n'ibintu bya Raul buryo Raul Ascensio yaduzemo John munsi Raul Ascensio muri equipe Real Madrid aramufata nka plan C kuko plan A n'umugabo witwa Antonio Rudiger plan B n'umugabo yitwa Eder Militao kuko no muzi ntazosura guhenge kwa defenseur bafise profile nk'iya Rudiger bose muri axe centrale cyamaze gutora ku mutima bivuze plan A afise imyaka 33 plan B afise imyaka 27 bose bagize imvune plan C haje Raul Ascensio ari nawe atafise undi muza kumusubirira ari perdi mentalma mugabo je mbona yuko bazanye uyundi sivyo ashobora gukonkiransa nawe bituma nawe nyene agaruka akishira kuri press una munsi urabe ariko arakukira sande rero reka ronda baye message komeye cyane buriya turiko turirengagiza Raul Ascensio rabigarutse kugira ngo aduge muri equipe nkuru buriya mu bato yari nyuma hierarchiquement y'uwitwa Joan Martinez na Jacob Ramon kandi urashaka no munsi bose badugijwe muri equipe nkuru bari kumwe na equipe muri Estados za Amerika je nakubwiye iki gikombe cyiza nivyo ni coupe equipe zigiye kurondera mugabo ndagifata nka presezo kuma equipe mwamwe Real Madrid kikibere presezo kuko no muza aba bariko barategura niba bazoza gukoresha mu mwaka w'inkino ugiye gutanga ubona shima jama kimya na yabona harabuzwe William Saliba ahubwo Landry mbona ahubwo ko ari ikintu ciza uno mugabo Xavier ashobora guhindura kuko abibonye kare ashobora kuzanira ku wundi mwana kuko ubu nturi garanti yuko sivyo ntabwo ufise garanti yuko Rudiger azo gukinira imyaka 2 cyangwa 3 nturi garanti yuko no munya Brazil nawe nyene ashobora kuguha ivyo wari witeze bivanye ariko nawe akiri muto ariko nta na garanti ari yuko Raul Ascensio ameze ko nashobora kuzohindura byose ni mental ni naco gituma je nababwiye solution ya Madrid mu kino kibazo cha Raul Ascensio iri ndani nyene muri Madrid ariko inyishu ya kino kibazo mutirengagiza umugabo yitwa Daniel Carvajal yiswe umukinyi mukuru ryari avize imyaka ingahe kubera ibibazo vy'imvune yaramaze kubigira ibibazo vy'imvune tukabona ngo Daniel Carvajal biriko biranka mugabo fendofe vyaje kurangira Daniel Carvajal yiswe nimero 2 wa mbere ku isi ahantu hateretse abagabo nk'akaba kayiboka utari kuraraba sivyo turabuha umupira wo muri 2018 2017 cyo turabona umupira wa 2025 est-ce que turashobora kuwushira hamwe ubu kugeza kuva muri
2018 raba igihe cyaba Ronaldo bagenda kuboneka bafite imyaka 25 ati niyo kariyere yabo ahubwo rero ngaha abandi bagiye gutangura ariko kugeza kuri uno mwanya kariya y'umukinyi wese abafite imyaka hafi 20 turiko turondera profile y'imyaka 16 22 no bana turiko turakenera sivyo reka tureke kuzana ibintu byo mu myaka yahera mugabo ubu imyaka nibingana Nadia sindavyanse urabe imyaka do 17 à 22 ans uno musi kwisoko nibo bana bagezweho baramini amare ba Jude Bellingham none nabonye bana batoye ba Joe Bellingham nabo bariko baraza aba bani ko Williams nabana bato n'aba defenseur nka ba Kubarsi n'abadini bafise ekare iyo myaka mugabo uno musi comme si uvuga ngo Rudiger ariko arasaza nta probabilité nyinshi zitwareka ngo Rudiger asigaje imyaka 2 canke 3 none no munsi Thiago Silva ntavuye kwa Chelsea kwije imyaka 40 hari mu defenseur wo kugwego gwa buraya bari bafise ni vimwe na Thiago Silva Sergio Ramos umupira urusura yuko bazosura kurondera niho ndiko ndagaruka erega shono kwa mwiza pandezo 2 ans equipe twere Madrid kabiri ko yigira imbere mu kuraba est-ce kibazo Ramos ariko aravugwa umugabo witwa Ibrahima Konate wa Liverpool Ramos ariko aravugwa William Saliba wa Arsenal nico kinda kubwira jewe muza Ascensio ndamufata nk'umwana wo mu academy barakwifashije kubera buzi uko bagira mugabo babandi bahorana ikibanza nibagaruka umugabo w'imyaka 33 witwa Rudiger akomeye we Ascensio nta mwanya wo mutwara Eder Militao nta mwanya wo mutwara noneho niyo wo utwara uroca vize byinshi byo gutegurwa mu mutwe bari muri projet 2026 yo kwinjiza umudefenseur mu star erega nababandi yinjira muri Real Madrid Raul yoshikirwa nababandi yinjira Raul yoshikirwa dushaka tureka bamusumba profile erega nababandi bitwa yuko bagivisa amayigo ko ariyo philosophy nshasha ya equipe ya Madrid tugiye kubona Madrid ya Xabi Alonso iha umwanya aba bana bakiri bato muri academy gusumba uko byahora deja duce dusubiza amaso inyuma cha dusanga dusaba defenseur babiri kandi beza gusumba Raul Ascensio nuko gusa bagize ibibazo by'imvune hageze ko babaduza Raul Ascensio acara batanga Raul Ascensio batanze kuba muri equipe nkuru Rafobo twabe Jacob Ramona batsindira igitsindo kuri match bariko bakina na Espanyol bariko bakina Espanyol Barcelona bariko bakina Espanyol ya kuri passe ya Jesus Varejo muri journée zanyuma ya mwana tizemo igitsindo kandi uravye hageze igibona ko coach aramplace Raul Ascensio aritse mwana Jacob Ramona gakina bivuze ngo Jacob Ramona nitwavyibagiwe nuko tutaramubona umwanya ukwemo Raul Ascensio yaronse mugabo kujye na profile yarashika mari imbere paraporo yande yiwe nico gituma je ngaruka nkavuga ngo solution yibi bibazo kuko erega sinibaza ko anageze ko ikibazo cha Raul Ascensio kurondera inyishu ubunyene kuko ni projet à long terme kuko ubunyene dufate Rudiger agaruka kuri ritme yiwe na Militao Raul Ascensio cubanzo ngibaga ati wenzo gutegura mwakuze erega si ikibazo cha Ascensio kigomba kurondera ucubutegura mwakuze ikibazo cha Ascensio kigomba kurondera umuti ahubwo ni ikibazo cyo mu nimero 4 kuko Ascensio mu nimero 4 bafise ntaza mu bibanza bibiri vya ikibazo kizoca kizani Rudiger ameze neza agakena Dine bagafatisha ega ikibazo gica kivyuka ninde rero azogumana na Dine pour le projet à long terme niho hano cusubiza amazi nyuma gacuvuga ngo Raul arakenewe selo ku myaka mugabo selo ku myaka fise nivyo azoba yaratanze paraporo y'abandi mugabo agasanga hagati yiwe na Rudiger nubundi ariyo uwundi mugabo akomeye cyane yitwa Eder Gabriel Militao nawe ashobora kuduha vyiza kandi ashaka fwa akomeye yari kwakinana no mu defenseur afise novuga ngo karite itandukanye ni yiwe Eder Militao ntaco twamubura none nta umwaka batwara igikombe umwaka Benzema cyatwara Ballon d'Or rega Nadia unamuzi gendura Eder Militao agize repti derga makuraze zibiri imyaka ibiri kurikirana merci mugabe imbere yiyo repti derga makuraze batwara Real Madrid imeze gute diwo defensive y'uwitwa Eder Militao na David Alaba niyo duheruka nziza yanywanye batwara igikombe cha 2020 none muzi Nadia jewe nimbanza ngaha kuri mikro ngakora ikiganiro kimeze neza nkabibwira kabiri ijya gatatu njiye nkubita squata boss yocavuga ati rero kubera kubise squata no munsi rekarandire ndamwirukana ejo ntazasubira kikosora erga Militao ni gutoya ni bavunitse kabiri akagira Liga Macroise mu marafi simo utaboneka mu kibuga sivyo bisigura yuko ntubufise yandi mahigwe yuko wagize Liga Macroise hose hamwe est-ce que urisura gutanga bya bindi vyiza wagize wabigize 2 ans consécutifs sivyo wagize afise imyaka 27 kandi turazi muri kote y'abanyabrazil Nadia bujyaga kuri umukuru w'umuntu aguma ari mukuru wa muntu Rodrigo Hernandez Cascante kwa Guardiola nibaguze umugabo yitwa uyu musore yavuye kwa Barcelona agaca kwa Porto Nico Gonzalez
uno muzi niba afise umugabo witwa John Stones boshobora gukoresha nka nimero 6 ntiyafise Mateus Kovacic mugabo Guardiola ari certain akigaruka mu kibuga gusa kaskante kubera cyajoboye urahari bizokwanga muga waki ndaza kuguha match imwe ndabizi ko nza kuza kunkorera vyiza ariko aya yandi match nayo azoca agenda gutaza la TV amanja nibo muzi match azokinwa gute azokinwa nabandi ariko abakenyi ni benshi nanze sinibaza ko mugabo twa duharira ku kintu kimwe tudatanguye kumutegura no musi tudatanguye kumushira ko pression no musi Raul Ascensio uri sure yo ariko ntabwo tumushira ko pression ngo bitanga umusaruro mubi kuko deja ibaze nk'ubu nubwo tutotanga umusaruro nimugoroba yakoze ikosa byari gutuma equipe iyabirika kibona na equipe nziza itsindwa match gira kabiri ikabira sezerano cyabujije Madrid ko bifise amanota 6 no munsi umwana bifisemo uruhara Landry ko ravuga ati twebwe wewe tukabona araba mwiza tukabona Rudiger mwiza wewe projet ni mu mwaka uzi of course ariko kuri bwira mu mwaka uza sindamubona jewe si projet mu mwaka uza nimba twarabonye abakinyi bariko baratera imbere bariko kuri no mwanya bari ku rwego mpuzamakungu bariko barateguwe ava bariga kugira discipline imbere na mbere ariko discipline si guhora mu kibuga discipline none ihera hanze urashobora kwicara ku mwana iminsi uno muzi turemera Nadia gato ndakubaza ikibazo kimwe turemenya yuko isezo imwe umugabo yitwa Rudiger akomeye atamakemwa namwe ubona muri Rudiger kugira none Rudiger nimba hari ikintu maze kubona ku bakinyi umukinya manze kuvunika akamara hafi amezi agera kuri 6 atariko araboneka mu kibuga Frankie de Barcelona nagarutse ari sasu equipe ifatirako Thibaut Courtois yagize yagize Twetege hariyo de cas exceptionnel hariyo de cas exceptionnel ariko uno musi ntabwo uhamba Militao no mwanya ntiko turabona ivyabo two dukorera ku ma evidence hari kuri uno musi none Militao ari yagarutse Mike edere Militao tugombe tunamwinyore turamubona na Raul Ascensio edere Militao tugombe tunamwinyore Raul Ascensio turiko turamubona ameze gute erega nico kibazo gihari niyo mpamvu nanje mvuga bategerezwa kumutegura erega uno musi umwanya wo gutegura Raul Ascensio gutegura umukinyi suguhora mu kibuga gutegura umukinyi suguhora mu kibuga ariko ushobora kumuzanira kundi ashobora kumuyopesa dufate erega basanzwe bahari kuko uwo mwanya bashobora kuguha ivyahe arazi Raul Ascensio yuko bazoza bakomeye Raul Ascensio ari bien informé ko match imwe ya Rudiger ichimutsubiza ugatebe ari informé ko match imwe ya Militao iramusubiza ugatebe gusumba match ziba zitanu zo kwicarika Rudiger ari informé yuko Rudiger kagaruka ameze nabi asubira mu kibuga ari informé yuko Militao inyuma yo kugira imvune none unamuzi nk'imyaka mbonye Rudiger Hazard kuva muri equipe ya Roma akaza kwa Chelsea kugeraza kwa Madrid sijambaragiza ibitero daga Macroise ibice rero 99 kwijana binyemeza ngo Rudiger azogaruka tera umwaka umwe dufise projet rero Perez prometa abantu ngo 2026 imbologa zo za equipe ya Madrid iraba umugabo yitwa Ibrahima Konate kwa Liverpool ire umugabo yitwa William Saliba Konate wo biranoroje kuko namuzugiye kurabanza kusabe bwa equipe ya Liverpool none aba bagabo nibisanga muri equipe ya Real Madrid Saliba z'imyaka 24 Ascensio 22 iyo si generation Konate 25 si generation ni isanga abantu Raul Ascensio azobuwande erega ikintu abantu tutariko turatahura niki kugeza muri kano kanya hagati ya Raul Ascensio na Real Madrid ninda kwiye kuba kuri pressure Madrid na pressure iravise solution ndani nunasaba kuja kwisokira jaira mugura milioni 670 nta kibazo ifise mugabo Raul Ascensio akeneye kwiyempoza Madrid kugira ngo umukinyi mwiza wo mu Espanyol na canjana ko muri equipe nationale urabona ko hageze igihe batangura kugira gute kumwirengagiza tukabikora ko deba rero nimba Raul Ascensio ariwe agomba kuba kuri pressure gusumba iyo Madrid yoba kuko Madrid ifise solution nyinshi tugomba kubona Madrid iti principe yo kumva ngo Raul Ascensio ngo byanse imeze gute n'ibindi bigiye bitandukanye gusumbuka Raul Ascensio yo barika yumva ko ashobora gutakaza Madrid umwanya n'umwanya rero nje tuvuga ngo Madrid nta kibazo nakimwe mbona kuri kaya ya Raul Ascensio nikambona bazotreta barashima mu mwaka uheze cyane nikaya kujena neza gahoro nanzirikirashe baraza kuba banayinjiramo cyane mu gihe wumve rero bino bintu uzi kubona abakinyi niburi buri barenze babiri bose babaye babikugira ushikirwa wibaza ko aya mahirwe atwengera bose baraza kwiyumvira Raul Ascensio ari uko Rudiger byanse Militao byanse probablement na Jacob Ramon byanse noneho Raul Ascensio yashikirwa bisubiye kwa
isoko baragiye exploiter kwa Madrid nta kibazo cy'amafaranga ngira ko kandi ko ari karihereza umwanya uyo mwanya yarawufise basubiye gutanga amahirwe mugabo no musiri wasubiye gutanga amahirwe kuko no musatumye abantu babona ngo Raul ariko arakora ibi Rudiger je mu minota ya nyuma y'urukino yikiniye match none match kurikira wibaza ko Raul Ascensio adaharafise carton rouge Rudiger nazoca yikina witiam do finale n'iki zotuma umugabo yitwa azana Ascensio gasugara match irakwiye kugira ngo atifata umwana musubize muri kasi nivyo kuri Raul Ascensio Rodrigo muramuvuga ko iki ko nabonye match ku munsi w'ejo Rodrigo yatanguye